Nshuti bakunzi ba radio Katuza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu turabaramukije twongera kandi tubaha ikaze mu kiganiro natwe turashoboye mwama mushikirizwa nanje Emeline Shemeza Mashiga. Uyu munsi twari turi kumwe na Gateka Shadia niwe ari gutuma amajwi abashikira neza. Ikiganiro natwe turashoboye nko musanzwe mubizi ni ikiganiro kivuga ubuzima bw'abagendana ubumuga, aho tubabwira uburyo abagendana ubumuga bashoboye kwiteza imbere, bashoboye gukora ibintu bitandukanye, bashoboye kugwiza umwimbu nk'abandi. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe na Isaac Sekerabanyanka, niwe ari muri kino kiganiro, niwe mushitsi dufise muri studio za Katuza FM aje kutubwira byinshi. Isaac, ndaguye ikaze mu kiganiro turashoboye. Ego nanje ndabaramukije bamenyesha makuru. Isaac subwambere zawe muri natwe turashoboye. Ya prima sijambere n'imisi myinshi kandi namanisa. Isaac rero niwe mutumire dufise, aho agiye kutuyagira uburyo ariko ariteza imbere n'abagenzi biwe muri groupe runaka. Agiye kutubwira muza kumva byinshi muri kino kiganiro. Isaac, mbega wowe mu buzima busanzwe muri no misi woba uriko urabigenza gute kugira ngo ushobore kugwiza umwimbu? Kugira ngo ushobore kugwiza umwimbu nashoboye kuja hamwe n'abagenzi banje, turiyumvira ducrea groupe yitwa Isoko Buja Group. Hama dukina ibintu bijanye n'amakomedi, ndetse turategekanya no kuzokora amareresi mu misi zoza. Mugabo turacari mu ntango, ariko ibikorwa twatangiye kubikora bimwe bimwe turatangura no kuvyarimanta ku mbuga zacu nkoresha mbaga kugira ngo abantu babikurikirane. Isoko Buja Group niyo groupe mwatanguye yo gukina, yo gukora amareresi hamwe, ayo amareresi hamwe n'amakomedi. Mbega kubera iki mwayise Isoko Group? Isoko, twumvise ijambo isoko ni ikintu gikomeye cyane. Isoko ryuzuyemo ivyiza kandi tuje kugira ngo dushobore kwigisha. Isoko Groupe Buja tuje kugira ngo tugire innovation muri komedi ndetse no mu mafilme. Turacari miyabaga mito kandi turabajeni kandi turashoboye. Tuje gukora ihinduka no gutanga kanovera mu kwigisha biciye muri komedi ndetse no mu mareresi. Ni ikiganiro natwe turashoboye, aho turi kumwe na Isaac atubwira uburyo batanguye umugwi Isoko Buja Group bakora amareresi n'amakomedi. Rero nkuko twantubabwira abantu bagenda n'umugabo barashoboye gukora ibintu bitandukanye. Uyu munsi twa turabwira uburyo bashoboye gukina amareresi, bashoboye gukina amakomedi nkuko Isaac ariko arabitubwira. Mbega Isaac, wewe kwata kubona neza ufise ugendana ubumuga bw'amaguru, abo bantu musanzwe muri kumwe muri Isoko Buja Group nabo bagendana ubumuga bumeze gute? Hano kuri benshi nako bagendana, ni jeje nyine ndabugendana, mugabo turumvikana dukurana neza, ntabyo kwinubana, kora twese turashoboye. Kandi muri ryaterambere ridakumira, umuntu wese muco ashoboye arashobora kuja hamwe n'abandi batagendana ubumuga, hama tugashobora kugwiza umwimbu biciye ku mpano Mana yaduha. Kugira ngo ushobore kuja hamwe n'abo bandi mukore iyo groupe Isoko Buja, kandi wewe usanzwe ugendana ubumuga ariko ugakorana n'abatagendana ubumuga, mbega nta mpungenge uba ufise canke nigiki woba ubizeye ko, canke nigiki cabiguteye kugira ngo ukorane n'abandi basanzwe batagendana ubumuga? Muri kwa kutikumira cyo gituma nagiye hamwe n'abandi, ntarabye ngo ngendana ubumuga ngo buhava abantu ngangiye mu bandi. Ivyo vyari vya kera, twarajinjibutse. Mu gihe umaze kuja kwishura ukamenya ko uri umuntu nk'abandi, ukamenya yuko nawe ushoboye, ntaco tumutaja mu bandi, hama muganana ivyiyumviro. Hako uja kumarigara cyangwa uja mu mwibarabara gusega, uraja hamwe n'abandi ukora nawe bushoboye, hama mugakora ibikorwa bashobora kwiteza imbere. Ivy'ubumuga rero ntaco bitwaye, ahubwo gikuru nuko ufise umutwe ufunctiona neza, ufise ivyiyumviro bipanze, ugashobora kwiteza imbere. Amatugahanana ivyiyumviro, naje nkabaye iciyumviro n'abakami iciyumviro, amatukubaka tugatanga produit imeze neza. Uratubwiye yuko mwatanguye Isoko Groupe, Isoko Buja Groupe. Mbega kugira ngo mushobore gutangura iyo groupe gukina amakomedi ndetse n'amareresi, nigiki cabateye gutangura uwo mugwi? Nk'abajene nyene, nkuko nyakubahwa mukuru w'igihugu avuga ati
umunwa wose uronka icyo ufungura ndetse n'umufuko uronka icyo ubika. Nicyo cyatumye twiyumvira dushira ivyiyumviro hamwe nk'abajene, turaje hamwe amaturiyumvira ico duhuza tugashobora gukora amatondera inyungu muri kazoza mugabo twamanje gupresenta ibikorwa. Iyo muriko murakora ayo mareresi canke ayo makomedi, mbega nizahe ingorane muba muhura nazo canke mbega nizahe nyine ni izahe nyungu mubibonamwo kuruta yaho mwari gukora ikindi kintu? Intambamye vraiment iyo uri kuratangura ikintu projet yari yo yose intambamye ntizibura, ubwa mugihe ufise ihangira ushaka gushikako umugwana ugwa uvyuka. Mu ntango zacu ntabwo byoroshe kubera tukiri bashasha muri uwo mwuga, ariko dufise intege n'ishaka. Uburyo buratugora ariko turiyungunganya, usanga tuko turakotiza dushira hamwe sorosoro ikagwira iyo rije tugashobora kuronka ibikorwa dukora. Ntambamye n'izindi naho usanga bitugora bivanye aho bamwe usanga baba, mugabo ukora nyene kwa kwitanga dufise n'ihango dushaka gushikako, turakomba tagushikaho turonka ibyo dushobora gupresenta. Kuko iyo uramutse ugiye mu kintu ni vyiza yuko gumucerekana yuko gishoboye, ntuce ukiryamika ngo nikore ngibi vyanse, kandi umuntu aguma gwana mu buzima niko bimeze, ndetse no mu bivyo by'amakomedi ikintu cyose ukora hama hariho des obstacles, ariko gikuru ko rihangira uba warihaye ugumizako ukaguma muri persevera hama ugashika kwihangira. Izaki hari amakomedi canke amareresi mwa mumaze gukora yo barangahe? Tumaze gukora nka komedi zishika nka zitatu ko canke zine, gusa nturaziransa ku mbuga nkoranyambaga ariko turabitegekanya kuzoziransa. Mbega ibyo mukoze mubikorera hehe, muronka amasoko gute, bimeze gute? Icyo dukora turafise ahantu duhurira hama tukaja hamwe hama tukabikora. Rero ikijanye naco n'amasoko turashobora kuronka amasoko kubera turacihigisha turacirondeza. Amasoko ngira ngo tuzoyaronka tumaze kwerekana les produits zacu, abantu bazigomwe bazoheza badutumire, kandi ndizera yuko bazodutumira kuko turashoboye, turafise ingabirano Imana yaduhaye. Abariko barumviriza natwe turashoboye uno munsi canke ijwi ryo kugwiza umwimbu, bo bumvise Izake ari mu mugwi wo gukora amareresi ndetse n'amakomedi. Mbega Izake ubabwira iki kugira ngo bumve by'ukuri yuko ibyo bintu mubishoboye? Hari aka example woduha k'ikintu mumaze gukora? Aka example twakora nuko twasubiyemo ijya ndirimbo y'abakongomani twe twayise ngo jya. Rero muzoshobora kuyumva umunsi twaje gupresenta ibikorwa byacu, twarayisubiyemo tuyikwitaro mix ibijanye na comedy, bwa biraryoshe. Nk'akarero novuga ati aho no gufata no kuvunagu urayo maguru jewe nsifina, ngira ngo abumvizi by'akazi ki baca bavyumva akorera ko yashiwe kugahingura mu kundi kuntu cyo birajana neza umudiho n'ujya nyene mugabo amajambo twace tugenda turayubika nyene kandi dukute copyright. Okay, hanyuma abariko barakumviriza rero barumse ko uri umukomediye mwiza, agakomedi kanyu karyoshe, uraduhaye intango. Mbega kugira ngo ibintu byanyu nyine dushobore kubironka, tuba tuzobironka ryari, tuzobironkera hehe? Navuze ko vuba tugiye kugurura WhatsApp ndetse na YouTube, hama dushobore kuza turarimanta ibikorwa twakoze. Ya mbere twari twayikreye byaragizemo ikibazo, turiko turasubira kugira ngo tuyihonovere, dusubire tuyiactive hama isubire ifonctionne neza, hama twarimante ibikorwa byacu kugira ngo bize birashikira abantu benshi. Izake kugira ngo dushe kuzomenya yuko ibintu byanyu byashizwe ku mbuga nkoranyambaga nkuko ubivuze ko bitaragenda neza, wo twibira akabanga mu bamuzo kwita gute ayo ma YouTube ndetse nayo ma Facebook? Izina twari twise ubwa mbere kuri iyo YouTube yashoboye kugira ikibazo, yari yitwa Isoko Buja Group. Nubu nikizokibandanye guma yitwa. Ariko nizere yuko atamisi myinshi isigaje kugira ngo ibikorwa byanyu je habona. Oya nta misi myinshi isigaje. Izake rero tubwire abakunzi ba natwe turashoboye n'ijwi ryo kugwiza umwimbo bariko barakumviriza, bakumva uburyo wagiye mu kazi, wagiye mu gikorwa cyo gukora amakomedi ndetse n'amareresi, n'igiki wobwira abariko barakumviriza? Cyo nababwira nuko nababwira yuko twaje kandi turi maso,
turi ku kivi ibikorwa byacu baza barabikurikirana vuba tugiye kuyaactiva iyo YouTube yacu kugira ngo ibikorwa byacu babibone baza badusupporting ariko dushobore gutera imbere burya gato karakura yo gashigikiwe kandi byanatanguye tuza nga muri emission nuko tuko twarondera iterambere kandi aziko ijwi ry'iradio rigera kure ndizera yuko niyo twatangura kwa alimenta ibyo bikorwa tuzobona reisite nziza. Hari uwoba agize ikibazo akibaza mbega ko ibintu byabo bitaraja ahabona ku uwoba abakeneye yo basanga hehe yo batora gute? Uwoba dukeneye yoshobora kudutora kuri nimero ya telefone, yoshobora kuturondera kuri 60 165 982 935 cyangwa 980 cyangwa gashobora no kuturondera kuri nimero 72 65 992 872 aho hose turondeye ashaka kutubaza nyimba ari intererano agomba kudufasha nyimba ari ivyimviro bagomba kuduha nta kibazo twomwakira kuko turi ngaha kubw'abantu kandi iyo wumvirije impanuro z'abantu nugera kure. Ibikorwa musanzwe mukora ni gukora amareresi ndetse no gukora amakomedi mbega mwo bamukorana n'abantu bameze gute no kuvuga ivyo bikorwa ayo ma produit muyaha abantu bameze gute? Ma produit y'abantu bose baba yakeneye kuko turayatwara no mu studio kugira ngo baze barayadandaza kujya bagura imiziki mu studio twaramaze no kuyashirira mu mashini amwe ku ba DJ bamwe batandukanye kugira ngo dutangure kwidandaza turabona ko hari ico twovamwo kuko uko bazaza baratumenya cyane ko bazaza baraza basaba ibikorwa byacu ku ma studio atandukanye tutatiko turaronka visibility tutatiko turamenyekana. Nshuti bakunzi ba radio Kaduza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kiganiro natwe turashoboye abagenda no mugari bashoboye gukora amareresi bashoboye gukora amakomedi nkuko Izaki ariko arabitubwira tukaba rero dukomeza kubabwira ko mwoza murashigikira ibikorwa byabo kugira ngo nabo bashoboye gutera imbere nkuko mwumvise ko Izaki n'abagenzi biwe biyumviriye uburyo bashoboye kugwiza umwimbu ukabona bo bicisha mu gukora amareresi hamwe n'amakomedi. Izaki dusa n'abariko bararangiza ikiganiro nigiki wobwira abagenzi bawe bagendana ubumuga uba bafise amatala atandukanye yo gukora bashobora gukoresha kugira ngo bagwize umwimbo? Ico nobwira abagenzi anje bagendana ubumuga nuko batogwimira nuko batoguma berekana yuko atacu bashoboye impano Imana yabahaye nibayikoresha mu gihe ufise ubwenge mu gihe umutwe ufunctiona neza ufise uri capable yo gutanga ikintu abantu bose bakurabira ko ukabakarorero rero nuko bojinjibuka twe twababereye uburorero kandi sije jenye haro nabandi batubereye uburorero twarabiye ko kandi utarabira ku wundi ntushobora gutera imbere rero bojinjibuka nabo bakava hasi bagakora kandi ngo amazi masabano ntamari imvyiro kumure bya bibazo ko baguma babaha bihagije ariko nawe werekanye icyo ukora ugashobora kuyihereza ndashobora kuguteza imbere nabakona yuko nawe muri society hari icyo umaze kandi ushobora no gufasha. Urakoze hari ico uba wifuza kubwira abariko barakumviriza abakunzi banatwe turashoboye ndetse n'abakunzi bisamirizi ijwi ryo kugwiza umwimbo akajambo kanyu cyambere nohera kuri mwebwe bamenyesha makuru mwadutumye muri kino kiganiro mwakoze cyane hamwe bwo muri mu bariko baradufasha byo muzo dutera imbere turabakengurukiye cyane Imana ibahezagire nze mwandanye mudutuma ko tuzobanguka hama ku bandi bantu bariko baradutega amatwi nuko ibikorwa byacu vuba bigiye kuje hagaragara baziba dukusupporting vraiment natwe dushoboye gutera imbere kujya biraryoshe gukora ari umuntu ariko arakora producer gukomera amashi bituma ugira intege bigatuma haguruka bwa bugabo hamugakora ugasanga ibintu ko yagenda neza mugabo mugiye ukora wirorera usanga wabaye desi usanga bacitse intege usanga nico watangura gihagaritse rero tuzobanyoteza niyo mwadukwikirana neza hama mukadushigikira mu vyiyumviro kandi mu buryo bw'amahera kubera turacari bacinjire turashobora kuronka uburyo buhagije zobakeneye kudufasha n'ukuri aradufasha kugira ngo natwe dushobore kwiteza imbere biciye mu mpano Imana yatugabiye. Murakoze cyane. Ubu yari Izaki Nsekera abanyanka twari kumwe mu kiganiro natwe turashoboye aho yariko aratubwira uburyo be n'abagenzi biwe batanguye umugwi wo gukora amareresi ndetse n'amakomedi. Turashimiye rero abatwumvirije ikiganiro cacu kirangiriye hano ndashimiye uwari mu mashiga Shadi ya Gateka ndashimiye n'uwadufashije gufata amasanamu ndashimiye n'umutumire namwe mwese mwatwumvirije Jemine Shemiza ndabasezeye tuzosubira naho utaha. Kazoza FM, be your own boss.